Chito Summertime ni umwe mu mugambi urangurwa n'ishyirahamwe Rusizi Limited. Rusizi Limited nayo ni umugwi nyene wabavuka ntara ya Cibitoke. Abaririmbyi iyi ni edition ya 4 mugabo kandi niyo ncuro ya mbere tuzanye abaririmbyi. Ubundi bwo Summertime ni kubanjuka n'aba DJs. Umuziki mwinshi n'aba MC benshi. Aba MC nibigira baja musi ya batatu. Aba DJ ntibigira baja musi ya batatu. Kandi urumva baravuze umwanya kwiye. Ubu rero DJ Zenobino, DJ Acero, DJ Barme, nundi mu DJ avuye mu France. Bazoduha show na show. Nibutsa ko kwinjira ari mu 10 muri sample 20 muri VIP na 50 muri very VIP. Tuba turi kubona abakobwa beza cyane bisiga bakabegwa bakambara kabegwa bo muri Buja Iwacu Protocol. Bazoba bari ko baradufasha kwakira abatumire bacu n'abacitsi bacu bo mu VIP na very VIP. Mubo hari nk'imvugo zimwe ushobora gusanga abantu bibatango nibyo bigezweho ngo tujya tubashikiza amakuru agiye atandukanye. Agiye agenda avuye uvuze tujya tubashikiza amakuru atandukanye ngo turagenda tubashikiriza indirimbo zasotse mw'inondwi, turagenda tubashikiriza indirimbo zasotse mw'inondwi. Ugacho nibaza ko ari problème y'ikirundi ngo yasingora y'ikirundi turabashikiriza indirimbo. Kandi uyu mugabi wacu mu bisanzwe batwigisha karo kuvuga bike umugabo bitomoye bidatera igipfungu bidatera urujijo ubikurikirana yaba ubiraba kuri televiziyo cyangwa ubyumviriza ku radio. Hanyuma hagira kwandika inkuru nk'abantu bandika amarticle ugashanga ya caption yanditsemo ibintu bidatugira umutwe n'amaguru, yanditse ibintu by'ikimanyu bidakwiye kandi byose byacu cyangwa ugaca wumva ndabigaruke ko ugaca wumva bagije ikibazo cy'ibintu byashikijwe neza cyane n'umuntu yashikije kiganiro kwamenyesha makuru. Hari n'ibintu abantu mwemwe nkamwe mukora ku mbuga ngurukanabumenyi usanga abantu badukanye bakora ibiganiro ugasanga umenyesha makuru ari nyuma ya kamera haboneka umutumire gusa. Uwo mwuga wizwe he wakozwe he ko turaba France 24 ko bitameze uko, ko turaba CNN ko tabibona uko, ko turaba za TV5 Monde ko bitameze uko, ko turaba ibimenyesha makuru byinshi by'ibihangange bose baraba za BBC za RFI. Nibaza ko none journalisme ntigabuye mu hari haba reporter hari haba présentateur mugabo interview ni interview nshyo ko interview umuntu we ubaza aboneke we uri kurabaza ntuboneke. Kudahembwa rimwe nibaza ko bidaherutse ngabyo byaheruka kuvuga cyane ku giteramo cya Deben. Ujya nawe ngira nuko yatari hano mu gihugu ujya mwene gutegura kiya giteramo ngenda kubwire ko nibyo abantu batamenye kiya giteramo cyatanga gutegurirwa ngaho. Aha na kontra ndayifise hano. Salut guys, muraho mumeze neza murakomeye. Ni Grave Munezero kuri micro ya BITV nkuko vyama. Uno musi twiyunguruje tukaba twagiye kurondera umutumire wacu aho twamusanze hari ku kazi kiwe. Ni sijya mbere dukoranye kwa tumaze gukorana rimwe nawe nyene twari yari yaje muri studio tumuhikaze aramuza batwumviriza haraje n'igihe kinini abagani. Yego ndaramukije abakunzi bose b'i television BITV, nizera ko babananya biyongera n'abatari bwa fyonde kuri subscribe babikore kugira ngo ntibacikwe n'ivyiza byinshi bica kuri no television. Ikora isunza amategeko na cyane ikora ifisi ibikoresho bikwiye. Ndabona ko ngamwe ngo nashitse mu kajuru gato ego hama nitwale nova irambona ndumenyesha makuru imyaka irange 15 ndabikora. Hama ndi no mu migwi ntunganya biteramo uretse ko mfise umugwi wanje sanzwe utunganya biteramo mbere ugakora n'ibindi bitandukanye n'ibiganiro cyane no guherekeza abantu bari mu gisata ca business mu kumenyekanisha no gukundisha abantu ibikorwa byabo. Ubu rero no munsi mwaramutse ngenda hano nsanzwe nkorera mwimurukeneye amakuru yerekeye Cibitoke Summertime. Iyo nayo ikaba itegurwa na
n'umugwi ntunganya biteramo witwa Rusizi Limited. Okay. Murakoze cyane, murabona yuko iyi presentation tunayo gushobora gukora yose nico gituma narikuna mubwiye kugira ngo ashobore kwidondora we nyene niho yo tubwira ibikwiriye. Mwavyumvise tumaze iminsi dutumira abantu batandukanye, na Fapasi twaratumiye Greta ari mu bantu bategura ibiteramo, uyu munsi dutumiye Ana Nova turi muri Sama. Hari ibiteramo bigenda biraba. Mugabo avant yuko dushika kuri ivyo ibiteramo arafise ubundi buzi asanzwe akora. Ndakunda kubibaza bivanye n'umuntu kuko ntakora akazi kamwe yatubwiye ko umumenyesha makuru ni mukuru w'abantu benshi nga abifisemo experience itari ntoya utubwiye imyaka 10 n'ingahe kirenga 15 urumva plus de 15 ans ariko urakora mu kintu ubu ufise experience nini mu mbabarire mbanze ndababaze uri kuraraba umwuga wo kumenyesha makuru mu gihugu cacu uba ugeze hehe umwuga wo kumenyesha makuru ndaza kuvuga mu bice nka bibiri kuko urabona hariho abamenyesha makuru nyezina no kwita les journalistes professionnels de formation novuga kandi ni journalisme classique no kuvuga naba bakora ku radio nabakora ku ma television television digital kubona ego rero ugiye kuraba hari rero naba bamenyesha makuru novuga nti nugure hagati ya twamugina bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi aho rero hoho usho gusanga umuntu wese akora ibintu kavyumva ataho yavyize ata muntu avoma ko ubumenyi adashaka gukora atahanasoma mbere y'amategeko y'umwuga ngarabe kariyo yokurikiza ana usanga rimwe hari ibintu bitameze neza rero mfashe nk'icyo gice cya mbere cya journalisme classique cy'umwuga kumenyesha makuru nyezina cyane uvuga ko bimeze neza kuko amaradiyo yariyongereye ni menshi ama television yariyongereye ubu mbere dufise n'iterambere ry'uko tugeze no ku mashene internationale za Star Times na za Canal byose ni ibintu tutarimo kera ngira ngo nta myaka 5 bimaze ugiye kuraba rero iryo n'iterambere hama uzetse ko ntoreka kudeha yuko ntoreka kunegura yuko nko gisata cy'abamenyesha makuru bamwe biboneka ko ari mutunenge ego haba ku maradiyo haba no kwa television mbere nyezina usanga hariho gukehanirwa cyane kubumenyi bufatiye ku mwuga ivyo navyo ngira ngo birafise ingene byo tosogwa twege twakoze no mwuga twigishwa cyane hariho amahugurwa menshi y'agasakisaki abera mu kigo cyo kumenyesha makuru Maison de la Presse mugabo rero ubu umurindi wayo mahugurwa ego araba mugabo umurindi waragabanutse rero bica bituma ngira ngo imvo nzoba ziri kwinshi nyinshi mugabo ngira nibihe canke wogira uburonzi bwagutse yohava amenya igituma mugabo ico nibaza katamuntu yo mpaririza canke ngo avuge igihushanye nk'iki canje nuko umurindi wayo mahugurwa ugereranije n'imbere ya 2015 ukageranya n'inyuma ya 2015 waragabanutse hanyuma rero nayo masamizi canke ayo maradiyo byo bimenyesha makuru byinshi byiyongereye mbere ni nyuma ya 2015 hanyuma bigaca byiyongera abantu badafise aho bavoma ubumenyi kwiye bwo kugira bakora umwuga nkuko amateko yawo awugenga abikora bisaba rero ivyo byaratumye rero haboneka yuko mu by'ukuri naho bigwira mugabo gaca wumva nje n'umuntu cyane yumviriza amaradiyo canka kurikirana ibyo bimenyesha makuru bindi gaca wumva hari utuntu tutameze neza kandi gaca wumva si ibintu by'agakosa byo kunyerera ahubwo ni ibintu we abikoza zikagoza ibintu byiza nk'ubu hari nk'imvugo zimwe ushobora gusanga abantu bibatango nibyo bigezweho ngo tujya tubashikiza amakuru agiye atandukanye agiye agenda avuye hehe uvuze tujya tubashikiza amakuru atandukanye ngo turagenda tubashikiriza indirimbo zasohotse mw'inondwi turagenda tubashikiriza indirimbo zasohotse mw'inondwi ugatse nibaza ko ari problème y'ikirundi ngo yasingora ikirundi turabashikiriza indirimbo kandi uyu mwuga wacu
mu bisanzwe batwigisha ko kuba kuvuga bike umugabo bitomoye bidatera igipfungu bidatera urujijo ubikurikirana yaba ubiraba kuri televiziyo cyangwa ubyumviriza ku radio mugabo wowe gacivuga ngo turaza kugenda tubashikiriza n'indirimbo zitandukanye shasha zagiye zirasohoka mwinondwe mugabo wari kuvuga turabashikiriza indirimbo nshasha zasohotse mwinondwe iyo byagiye biranababaza no mu gutwi urumva bisigura ko rero akona karore kamwe ntanze hari nibindi rero novuga je ndiko ndegeranya amajambo menshi ariko araca mu bimenyesha makuru ubu twe tutakoresha na jewe ntakoresha kuko nk'icyo kijambo je sino gikoresha n'ubundi hari cyo twita abagenzi dusa canka abantu bose dusangiye uburambe mwino mwuga hariho icyo bita la vieille école ego ntitubavuga ahubwo turoko turiga n'icyo nakogwa kugira ngo bikunde bikire hariho la vieille école hariho la nouvelle école urazi ko nk'imbere ya 2015 nta ma YouTube channel yaharahari atanga amakuru abantu batangwe kumenya ibya YouTube channel turamuzi yitwa Mpawe n'Imana Abibu benshi bita Kukey burya yatangwe gukoresha ibintu bya YouTube ngira muri 2012 na 2013 nibuka afise studio yitwa Golden Record yari kumutakura kwibaro ya gicenda Kukey yariho no muri YouTube ariho the boss of Bujahit TV niwe mu founder niwe mu CEO yembe afise nyinshi mengo harimo time hariho nikindi cigeze kinyene yarafise mengo TV online mu misi heza chikazi 3 abantu benshi tuzi ubu bakora cyane muno mwuga na cyane kuri YouTube baraciye ku maboko ya Kukey urumva rero muri make uyu mwuga wo kumesha makuru ego hari byateye imbere mugabo hari n'ibyateye inyuma ikindi kintu negura cyane ushobora kuvuga iki kintu vraiment mu mwuga bivanye nuko uwuzi wo mwuga niki yakiretse nk'ibyo by'imvugo uretse n'ibyo by'imvugo ni ukuntu biboneka neza yuko abantu batazi kwandika no gushikiriza inkuru nyezina sino guhenda turakuriya mu biganiro kwa menyesha makuru mugabo ukaba ukumva nakurikiranye ukabona abantu nibako barashaka kumviriza ibyo bari abantu batumiye bariko barashikiriza ugasanga umuntu ari muri WhatsApp cyangwa ari muri Snapchat ari muri iki hanyuma hagira kwandika inkuru nk'abantu bandika amarticle ugasanga ya caption yanditsemo ibintu bidatugira umutwe n'amaguru yanditse ibintu by'ikimanyu bidakwiye kandi byose byacu cyangwa ugaca wumva ndabigaruke ko ugaca wumva bagije ikibazo cy'ibintu byashikijwe neza cyane n'umuntu yashikije kiganiro kwa menyesha makuru ukibaza mbe n'ubumenyi buke canke n'ubumenyi bw'umwuga canke ibigenga umwuga canke n'ubumenyi buke bufatiye ku bumenyi yakuye mu ishure kuko aho hambere sinibaza ko ubu abanyeshuri bagikwitirwa kugira ama poème recitation nkuko byari meze ku myaka yacu aho wasanga buri wa gatanu mutahana urupo wemerure huku mugiye gushikiriza muzoza kugira muzovuga kuwa mbere wasanga kandi nibyo bita ama dissertation no kuvuga gukora ama composition bakaguha je nabaye migisha barabiza abanyeshuri nigishije yuko buri wa gatanu batahana igikorwa bazotanga kuwa mbere kandi nkaca nabwira nti ipaje zitatu canke page rujya rupapuro nyene dukura mu ikaye rujya rupapuro dukura mu ikaye zo format 4 nizo muri university urupapuro dukura mu ikaye urabona ko rufise impande zine bakavuga ati jewe urahandika 3 page kandi ukandika ibintu bifaditse aba twarigishwa n'amajambo atezwa kuba mu cyo bita muri dissertation cyangwa muri composition ugasanga niyo mpamvu n'ubu ndanabiboneraho ugiye no kuraba n'amakete yandikwa ubu n'abantu babitura gusaba ubufasha gusaba ikintu runaka hari cyabata usanga les lettres administratives usanga umengo
ntazi kumenya ati ngaha mu mfuruka ibubamfu haja ibi, mu mfuruka iburyo haja ibi, ntazi aho haja motife canke objet, ntazi ko objet uca guca kwa karongo, hama ntazi ingene hatumbereza a monsieur wa madame byose, hama ntazi nahaja isignature hariya n'amazina. Ibyo byose ni ibintu vyerekana yuko je ndi mu bantu bakunda kubona makete, kwakira makete, ko naje ubwanje haraba yanyandikira canke nabo ngerageza banyitura ngo mfasha kwandika ikete ngumva ngo ndazi kwereke rero jewe sindakwandikira, gendo wandike ndagukosora. Ugasanga birangiye ikete uritanguye buti, uritanguye nka ryose, kubera ngo nizera ko rero hakwiye kuba ingamba zofasha aba n'abandi kumenya gutunganya ibintu neza, bikagira ko nibuka ko twebwe muri sinza kutwabiziye muri seconde cyangwa muri 3e hariho ico umwigisha twigishita technique épistolaire, no kuvuga ubuhinga bujanye no kwandika. Ego je nize lettres moderne, ngira ngo mugabo n'ubu hariho les langues mengo niryo zina ryasubire lettres moderne. Mugabo naho ico wowe wiga cyose sinibaza ko ufise uburenganzira bwo kuba barigwa kuba utomenya kwandika ikete n'iryo gusaba akazi. Ibaze nk'ubu babyigisha gwisha none kubera iki babikora nabi, abo babikora nabi bisigura ko ngira ngo ni shakarike cyane n'ukundi kuntu nyene ntazi. Rero umugabo kumenyesha amakuru n'ijambo rimwe warateye imbere, umugabo kandi hari n'ibindi byateye inyuma. Rero kugira ngo sura tukirangiza ico onye niki kintu cokorwa nka wewe muri ko mutegura iki ni iki kimwokora kugira ngo ivyo bintu nk'ubwo bunenge buhari bushobore kuhava, kuko urumva umuntu mwebwe muri ko muragenda hariko aba bariho nibo peut-être mu minsi iza bazoba bariko baragerageza kwiga nabo nyene bazogira experience niyo mufise canke iki, ariko kugira ntibazohave baha uburoza abana bacu canke iki ngo basange bariko bigisha bitari ivyo, niki kintu cokorwa kugira ngo ivyo bintu bihinduke. Icambere coco ugiye mu kazi no kugakunda, kugakunda, kugakora no kugakora neza. Iyo ushaka kugakora neza rero urabaza, babandi bati uja mu ishyamba utazi ugaca inkoni utazi, ugenda utabaza ugasaza utamenye. Ukeneye kubikora neza igabaza haba bigene neza. Abamwe nabo muri ko mutegura ibiti baje. Ego navuze ko ramahugurwa nubakiba hariya muko cyabamenyesha makuru maison de la presse. Mugabo kandi ubu bisi sigaye yoroshe hari no kwigira ku telefone mukuru ihura bivuze. Iyi telefone yawe niba ari iyo wanje ne muri yo nararenga misana. Mugabo hari abandi bakoresha y'amajana 3 amajana 5 ukaba iyo telefone yawe gutwara amahera 1000 ku munsi. Atani ibihumbi 2 kuzanira inyuma yo kwezi yigurisha ugura inkwavu cyangwa ugure ibindi ukora ibindi. Rero ndavuga nti urasho no kwigira ngaha hari n'ibintu abantu mwemwe nkamwe mukora ku mbuga ngurukanabumenyi usanga abantu badukanye bakora ibiganiro ugasanga umenyesha amakuru ari inyuma ya kamera haboneka umutumire gusa. Uwo mwuga wizwe he wakozwe he ko turaba France 24 ko bitameze uko, ko turaba CNN ko tutabibona uko, ko turaba za TV5 Monde ko tubitameze uko, ko turaba ibimenyesha makuru byinshi by'ibihangange bose baraba za BBC za RFI. Nibaza ko none journalisme ntigabuye mu hari haba reporter hari haba présentateur mugabo interview ni interview interview ni interview nje ko interview umuntu we ubaza aboneke we uri kurabaza ntuboneke. Bandika les questions. Aha none nivyo wagira nkubu wewe arakuvuga ngo jewe ni reka ne produce nkamanije ku ruhande ngo mwenda mubaza ntaboneka. Nta muntu numwe dushobora ikiganiro kiriko kirahonyanga amateko y'umwuga, amateko jewe nzi. Niyo mpamvu navuze nti icara hama dukore tubona. Ego ngira ngo no kubera ko rimwe rimwe uvoma ku bantu canke ubaza uzomenya kuko urabaza. Ego. Nakoze cyane gose.
so mwavyumvise nibaza ko abo dukora bimwe canke udukurira gahanya bikarabivuga mugabo jewe nka jewe nanje nivugiye umva ndasaba yuko mwobandanya mugerageza kuko abashaba bashaka kumenya ni benshi ariko ugasanga ntibariko bararonka aho babikura nibaza ko mwogikorera ko naje nyene nukuri jewe nuwoshaka kumenya byinshi bijanye no mwuga nama ngaha canke ari ngaha mba ndi ku ngaha nyene nukuri isaha imwe ibyo womenya mu isaha imwe hari abama baciye ngaha benshi abagabo ati ngomba gukora iki niki hari n'ababaje gutora ama contact umva iyo myaka ishika 10 irenga 15 maze muno mwuga hariho ico bita umunyesha makuru arangwa nico biyita carnet d'adresse no kuvuga inumero mfise canke abantu tumaze guhura nabo canke tumaze gukorana kenshi na kenshi usanga mugumana ubucuti ni benshi agasabwa ati ndaguha nimero mugabo nkabwa ati uyu muntu rero kugira umuronke ku icyo ushaka wo kwinjira gutya bikagenda umwotanguruku utujamba kunda nutu urazi ko umuntu wese yiyugura bivanye n'umwanya n'ikirere yego nibaze ko tuzoganira ku bindi kuri ibi tuzobandanya tuganira umuntu amwifuza ko ntareka kumufasha nkuko yabivuze tugende rero kubyerekeranye no gutunganya ibiteramo kuva cyane naho watangiye gutegura ibiteramo ibiteramo nataka gutegura yo karikera none burya rero ibiteramo jewe nataka kwitegura nkiri ku ntebe y'ishuri jewe mu mwaka wa 1994 niga mu mwaka w'indwi uri semanata mu Kivoga naho ari ishuri risanzwe riri ku bufatanye bw'idini rya shengero ry'abadivantiste mu sindwi na leta mugabo twarakora ibiteramo twita spectacle mugabo kenshi nake twakina amateatre bon jewe se nabwo batunganya mugabo twari n'umwigisha yitwa Kukwa Bantu Sumaili niwe yaraduceje kutugororera yatitulé encadreur narabone niho natanga kugira umushaka cyo kubona neza ibitaro byari byo hanyuma mwaka w'indwi w'umunani w'icenda ndunguruza uw'icumi nawize kuri Sebutara hariya mu Cibitoke ukinanyana ni naho nibaza ko natanga kugira uruhara rwa mbere mu gutunganya spectacle aho nari nafati ya mbere nari nko muri babiri baserukira abandi kugira ngo dutegure ico gitaramo cya spectacle ishuri ibyo bya mumenye aho hari mu 1999 hanyuma 1998 niga muri Sebubanza ni naho nyene nabonetse muri babiri batatu twategura ibyo biteramo byo mu ishuri ni umuntu abasanzwe akunda ibintu byo kuryoherwa ndi umuntu ubundi bwo jewe journalisme nayikunze nkiri mu mwaka wa 4 cyangwa wa 5 sinibuka nibyo navuga mugabo ndazi abantu numviriza kuri chaîne 2 cyangwa radio kuri RTNB ni bari hari hari mu channel na kabiri channel na rimwe gutyo ndibuka ko hari n'ibintu by'icyongereza naho ramvuga nsubiramwo ubu niyo sinibuke nabivuga umugabo yari mu munyesha makuru yavuga amakuru y'icyongereza yitwa Gregoire Barambumba numva avuga mugabo no munyone namenye ko yari listening radio Burundi from Bujumbura this is the news with Gregoire Barambumba mugabo je ko navuga icyo gihe sindabizi hambavu y'ivyo hari nabana bamenyesha makuru nakunda kumviza Marie José Niyonzima hariho Pascal Ziminani umutambukanyi wa Sylvestre ntibantunganya mengo ico gihe ari umujournaliste bakuribuka ko bagiye kubakana inyuma yaho agwimo gwa 1993 mu rumwaki umutambukanyi wiwe mu rufu rwa Melchior Ndadaye nibuka ko hariho ba Jean Christophe Nkurunziza nagiye no kumenya mu nyuma nibuka ko nanamumenye aje gucungera concours national nakoze ico gihe natoye uwo mwaka rero nabikunze kuva kera nsanga rero bihava bijana komenyesha makuru nabo singa ko hari bifataniye no gutegura ibiteramo sinzi mugabo nisanze umengo ngenda bikwa mugabo ndetse nibyo ko
no nakera ku gatumba hariya iwacu nje ndivuye kure hari iwacu hariya ahantu hitwa mu Kagurutsi mu Gifunzo ni muri commune mugira mu ntara y'Ibitoke nakuze ndirimba mu ntenga mu gatatu karirimba mu gakorare k'abana gutyo gwacu usanga umengo nguma nshaka kuboneka imbere kari jewe ndi chefu ibiki gutyo rero nizera ko ngeze no mu gatandatu mbere nibuka ko twadufise korale yacwe gusa mbere natevye ndanayirongora nije nari chef wabo hambavu y'ivyo rero mu nyuma ngarutse rero vuba igiteramo ca mbere novuga nti nakoze mfashe iya mbere ni igiteramo nakoze niga mu wa 11 muri lycée Bubanza hari muri 2000 cyari igiteramo spectacle mbere cyo gihe hacahuza abanyeshuri muri lycée Bubanza nabo muri ETMM ya kera ubisiga yitwa ETB hama kenshi na kenshi twarahuriza hagati tugaca duhurira mu lycée Bubanza canke no mu nyuma twarakorana n'ibindi aho bita ico gihe hitwa kumugumya ikongoro umugambwe wa Daskana Iprona hari Bubanza rero urumva ko atari kera hama ego hama vyangiye kwikora rero umva ndahejeje 2003 ndatanguye kaminuza mugabo kandi turatanguye na mugenzi wanje Christian Xavier wo muri radio television Isanganiro turatanguje umugwi wo gutamba salsa umugwi wa mbere wabaye wo gutamba salsa nani na president wo mugwi w'iyo club yitwa Buena Salsa Caliente Imanzi iyo niyo yatanguye ya mbere mu nyuma ego twariga amajambo amwe mu Kiespanyol hama mu nyuma no haciye haboneka yini migwi za la nobleza burya ba la nobleza nabasigaye bakomoka kuri yo Buena Salsa Caliente hanyuma n'iyindi yagira abaho na nobleza irakura icete biranavyarana yandi mashami mu quartier haraba mu Kamenge kuri centre jeune salsa kuri Don Bosco mu Buterere haraba salsa n'ahandi mu mihinga itandukanye gutyo ubu rero salsa ikiba novuga ubundi buryo mbere bamwe bakuronka mu mafaranga ko mu mamanza urabona abantu bakora baragira ukubaronsa kanoti ni intambo muzindi hama je no ndacayikunda buri wa gatanu mba nagiye hariya kuri entente sportive aho haba hariho soirée salsa kizomba bachata n'izindi rero ibiteramo rero guhera ico gero cya 2003 niho naciye ntangura rero kwinjira neza muri mwinosi cyangwa muri kino gisata cyo gukora ibiteramo kuko hambavuye dufise iyo club ya dance salsa natwe nyine twaratumigwa canke tegura ibintu twiwacu bagatumirwa tuhabwa ama numero mu bibanza bitandukanye gutyo umuntu agenda arakura gushika kuri urugezo nari umuvyo kumenyesha makuru nakubajije cyahindutse nico aho ubona bigenze kuko mama turabona ngaha mu gihugu cacu turi surtout muri sama haba ibiteramo byinshi cyane bitandukanye kandi abatunganya ibiteramo muri musigaye muri benshi kuri wowe ngaho nyene naho nyene subire ndakubaza cya kibazo nyene uri kuraraba donc turiko turagerageza gutera imbere kandi naho nyene nibaza ko ari byiza kuko ibiteramo birazana abantu birazana amafaranga kandi birashobora no kubaha ubuzi bikabatungisha yego bivanye nuko wowe wabitanguye kera gushika n'ubu nirihe tandukaniro ubona nikihugaya nikibushima mu byo nabyo by'ibiteramo by'ibiteramo novuga ko kenshi na kenshi abantu dutunganye turi mu migwi itunganye ibiteramo turi benshi kandi ni byiza kuko umuhigo umwe ntiyoshobora gukora neza hari igihe ushobora gusanga habaye umugumwe utunganye ibiteramo haraje wifuza gutunganizwa igiteramo aciye asanga nta mwanya mfise bigaca bituma ico giteramo cyo ntigiteguwe mugabo habayeho imigwi myinshi nk'ubu hariho Rusizi Limited hariho Crystal Event hariho Now Creative hariho Buja Event hariho n'abandi ivyo byose biraryoshe hariho La Pose hariho n'imigwi myinshi utungana ibiteramo usanga umwe wese ko mbuze muri Pose hewe jewe turahana n'ubuzi nk'ubu DJ Paula akavuga bamwituye muri Crystal Event dushaka gutegura igiteramo cy'itariki izi neza agasanga nawe afise ikindi giteramo nk'iburayi canke ahandi hantu cyo ati Alenova none muraho
uretse ko jewe ndi muri Rusizi Limited bwanje usanzwe ndi directeur général wi agence yindi yitwa KZ Production. KZ Production isanzwe ikora ibiteramo, itegura ibiteramo mugabo kandi isanzwe ifasha n'abandi bantu batandukanye kumenyekanisha idandazwa byabo cyangwa ibikorwa byabo muri rusangi. Ubwo rero akambaza umwanya uriho, reka ndakurukira umuntu ugomba gufasha, bigaca bigenda cyangwa na jewe ndose banyitoye bigasanga n'abanyamfisi kaza ati Greta uri muri pose, ewe ndakurunkiye umuntu akeneye ibintu binibi cyangwa Rasco uri hehe nawe karabati gutyo nukuri. Uretse n'ibyo dufise n'umugwi duhuriramo w'abatunganya biteramo utuma tutagongana ku matariki. Nk'ubu mu Burundi ari jewe, abo muri Rusizi, abo muri KZ Production, abo muri Nawe Creative, abo muri Crystal Event, abandi bose Buja Event n'ahandi Harmony, gutyo dufise aho duhurira, umuryango duhuriramo utuma tutagongana ku matariki. Kurabona nk'ibiteramo by'Ibujumbura ugasanga hari igiteramo muri Arena, ikindi muri Zanzi, ikindi kuri Société Nil, umva abantu bakunda kuryoherwa niba abandi nyene utusanga tuko turabagora. Mugabo avuga uti Rusizi Limited mwebwe ni ryari lo 31 zukwa 18 acavuga ati okejere kananje nshira mu kwicenda cyangwa abandi baba bashize mu kwindwi. Nkuko urabona igitamo nk'iki wacu cyarahinduye isango, cyari tariki 10 z'ukwezi ko 8 mugabo kirahindura igenekezo bivanye ko hari indi nteguro yindi y'igihugu yari itekanye hari mu Cibitoke, hanyuma bice bituma twebwe turasimbiza gatoyi. Rero turahura tukaganira mbere tunashigikirana. Urabona abo muri Crystal Event niba twekwa dukeneye nk'ama Motorola aravuga ati Paulin turakeneye Motorola 5 wodutiza na hato radutiza tugafuma tuluwa dukotesha kuri makeyi. Amwasho guhana ugotizanya ibicurarangisho, gotizanya ibicuro tubanye neza, hari iterambere kandi iryo terambere ko imigwi yagwiriye ikituma n'abakenera izo service zo gukora ibiteramo nabo nyine boroherwa. Mugabo tubona tunenge bavuga ko bataba bahembye bo mwangaja mu biteramo. Tubona kenshi ibiteramo biheze haba kenshi ibintu by'imvururu. Dufate nk'abategura nk'ibiteramo biba bizanye nk'abatumire bavuye mu bindi bihugu, nabyo bibaza ko byo biva kuki haba habaye kudahembwa rimwe nibaza ko bidaherutse ngabyo byaheruka kuvuga cyane ku giteramo cya The Ben. Ujya nawe ngira ko atari hano mu gihugu, ujya mwene gutegura kiya giteramo, ngenda kubwire ko nibyo abantu batamenye kiya giteramo cyatanga gutegurirwa ngaho. Na kontra ndayifise hano. Burya bagi turumvikana, ujya yarakiri mu makungu hariya muri Sweden, ndamugirira igicapo cyose igitamo ngene cyotegurwa, mbere ndanacatangura no gusaba abafatanya bikorwa bamwe ba sponsor bamwe babicima, kandi mbere harabatabandanyije bashigikira kiya giteramo kubera ko jewe nabivuyemo. Ukubivamo naje sinabimenye ko ntibigeze banamenyesha. Urumva na jewe nari kunako umuntu yidoga mugabo kuko kontra ndayifise. Mugabo nagizuku na cover ya mbere imenyesha kiya giteramo, ngira ngo ujya muntu ayironse akiri hariya muri Sweden. Ndavuga ati urabona cover ngiyi ngo kigerageze kubwa mbere yavuga ko The Ben ashaka kwikorera amakova, mugana ngo ati no nukuraba neza eske The Ben ari karikora amakova bizotworohera twe turonka amakuru ngaha ama information ari actualize ngaha guce tuyarungika mu Rwanda kandi bakore amaso baturungikire hama duposte birakuragora reka dufate ho ngaha. Rero ujya ntiharaza urubuga je n'abaririmbyi bateze kuba muri kiya giteramo benshi twaravuganye, hari nabo mbere twatanguye no gutegura amakonta twarumvikanye byaraheze. Mu nyuma nzabona pop hari ngo mbona cover mvuga nabonye umenyesha mukora mbarango muna kutadutuma mu conférence de presse yiki conférence de presse ya lancement ngo igitamo cya The Ben ibajyari ngiraza kuba umunsi mu panoramique ndungikira turabe okay ngira ngo si bindi ngira ngo ni bindi si jewe. Mu nyuma nterafone ujya mu ndavuga sana mu telefone yavuze ibyo ni biroroshe mugabo ntangure bimenyeshe ko yari yaje kare twateza kubonana
akagumva ngo ndi mu tuntu twinshi ngo turabonana ngo ndi muyingari kumbe yari karahinyanyura ingene uwo umugwi utegura ke giteramo ubundi mu nyuma mbere ntivyanoroshe ibyabaye rero ko batarishwa n'abandi byose bima byateguwe gute mbega amasezerano habaye amasezerano yoba yanditse canke naho toba yanditse ko amasezerano simaka yandikwe gusa arasho kuba kumukumvikana ko je nawe ikintu tuje namwe arasho kuba amasezerano naho tutoyandika igikuru gusa nuko je ngumana kumuzikanye ko nza gukurikiza ibyo niyemeje nabwo akurikiza ibyo wiyemeje rero uge kuraba rero kiya gihe bishobora kuba byavuye ku kuntu byakozwe gihuti binakogwa kumbone na mu nzira zoba zimwe zidafashe mugabo kandi kaba nibindi bishobora gusanga hari utuntu twitayemo katumye hari bihinduka muribuka yuko hari nkabavuze ko batahembwe bivanye nuko ibintu byagiye birahindura amasango n'ibibanza kandi kukanya yego byose ndiko ndavuga bashaka kugira ugasanga n'amasaha karahinduka iyo même des fois bategura n'ibiteramo ugasanga nk'abaririmbyi hari abataje kandi barisonse kuza ugasanga hariho n'abaje ugasanga hariho nkaho bataje kwipresenta bakavuga ati twashaka live n'ibyo ndiko ndavuga byarigeze gushika ku giteramo cyo kwa Christopher cabereye kuri Zion Beach ugasanga nk'umuririmbyi avuze ati twe nituririmba kubera yuko ntibatubwirije live ntabyo nzi aho rero bipfira byabaye ku makontra biba byabaye kuri batuvugije live je nibaza ko niba mu by'ukuri ko live ikintu simbirako ni ibintu warateguye mwaragize n'imimenyerezo niba mu by'ukuri waragize imyimenyerezo kwiyo live hama ugatsikana takanyova ngo nta live mugira aho no kurabe cyoba kitumye iyo live ihagarikwa mugabo niba mutagize imyimenyerezo hama kubera ko wumvise ko uyu agomba kugira live nabwo ashaka live abakuvugiriza abacoranzi ntago mwavuganye ntuzi ngo indirimbo ziyaranjije kunuko aho rero ucusanga hari tunenge mu bose ariko none ryande byo utegura igiteramo byonyene ico aho sinda kuronko nshira kwikosa nza gushira ikosa ku muntu yoba hinduye integuro imwe yari imetse sinzi wari we rero kuko hariho n'abaririmbyi mwa mwaragize live mwamakagira n'umwimenyerezo ukaza ngo ngo yango je bya live ndabihevye ngo mugire playback nige byose ugasanga mwenye igitabo bati oya uteza kugira live tugasanga nk'uwo muririmbyi niba taramenyere kugira ama live agize ubwoba zuko kumbure bidahava bigenda neza si bwa bwana jewe n'ibintu nkoze igihe kinini si bwa bwana live music nusimbirako nibuka no kuri wa gatandatu heze nari ku Muzinda aho twakora igitaramo live cyaramaze umwanya munini ko twashikanye isaha 9:30 bon yari mariage iri kumwe na dîner hari umusore nzi asanzwe ko ari umusani wa hariya yaje ngurumva ngo nanje ngomba kuririmba indirimbo ngiyene yagutse kuno urayize okay solo muvugirize iyi ndirimbo hanyuma ayagize uku arayisimbirako yahanze kumunyonga kuko rimwe hari gusanga aho yururiye siho bamuhaye aca ashaka gufosinga gume hajya nyene aya majwi rero dukoresha nawe nyene kuyabungabunga nuko rero bisigura ko amakosha yoza araboneka umuntu atanguye kumviriza impande zose ziba zahuriye mw'ico giteramo twagiye muri byinshi cyane nashatse ko tuganira mugabo reka tuje rero ku cyatumye tuza cyane kuri Cibitoke Summertime mu majambo makeya Summertime mwayiyumviriye gute kwere ni 4e edition turabizi ko iyi nyene incuro ya kane girugire Cibitoke Summertime twanditse tubibona harimo abaririmbyi batandukanye mbega kugira ngo mushobore gutora abaririmbyi baja mu giteramo mu mwaravyiki kwera abaririmbyi b'abarundi bariko barakora nibaza yuko antuka bafite indirimbo nyinshi bigenda gute kugira ngo muhitemo abo baririmbyi hama wabyiyumviriye ryari kubera ko wiyumviriye gukora Cibitoke Summertime ni umwe mu mugambi urangurwa n'ishyirahamwe Rusizi Limited Rusizi Limited nayo ni umugwi nyene wabavuka ntara ya Cibitoke ubu isigari quartier y'Ibujumbura Cibitoke ni quartier y'Ibujumbura oya we ntuzaho tugeze Bujumbura intara yagutse okay. intara ya Cibitoke ubu sigari quartier y'Ibujumbura kuko
izoba ari komine hariko izoba ari komine Cibitoke yo mu ntara ya Bujumbura yagutse. Rero navuze nti nabavuka ntara twese turi 17 tuvuka mu Cibitoke, hari abagabo abakobwa basore. Hambavu y'ivyo hari abari mu Burundi, hari n'abagiye kubandanya ubuzima hanze za Australia, Canada, Amerika, Congo, Brazzaville n'ahandi. Rero twacanguje mu ntumbero Rusizi Limited bwa mbere ho ivuye mu izina Rusizi. Rusizi ni uruzi mwese mwize no muri geography mu ndondabihugu ruri hariya mu ntara Cibitoke, ni naho ruva, ni haruhere ukomoka, kuko Rusizi kuba Rusizi ni ruhwa ni uruzi rugabura u Rwanda n'u Burundi, kuvuga Cibitoke na Cyangugu ni intara mu Rwanda, Cibitoke ni mu Burundi, no kuvuga ruhwa igabura Cyangugu na Cibitoke. Rero manutse bigeze mu Rugombo gatoyi hepfo hari uruzi ruhwa gatoyi gusa ya ruhwa, rugaca ruhura n'izindi nzuzi za Nyakagunda zande zose zigaca zigenda zubaka za Kaburanwa, za Muhira, za Nyamagana, bigaca genda zigwira zigaca zigira Rusizi iza gushika rero ngaha mu Gatumba yagwabaye runini. Rero urumva ko rukomoka iwacu mu Cibitoke. Rusizi nugo ruzi hamacakara batuti dukora ikintu cyo tuma twumva ko izina rifisi amamukomeza. Rusizi rabaho. Hama igitaramo ca mbere twakoze ico bita Nyamachoma Park and Chill, twagikoze itaki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2021 ahantu. Ico gihe twagikoze naho dufise intumbero yuko twerekana ubwiza bw'ino ntara ya Cibitoke. Twagiye ahantu hitwa Nyabuhweza, aho hantu ni nko ni ku rubibe rw'ibihugu bitatu. Aha ni mu Burundi, aha ni nko mu Rwanda gato ruguru, aha ni muri Congo. Ha ni mwishamba. Mwagiriye iyo pari mwishamba umva ni Nyama Park and Chill. Ahama abantu baryoherwa gute bazanye unguzanye imiduga wugura umuziki wawe ukavuza kushaka. Mugo twa dufise n'umuziki wa DJ, mugabo ntiwari oblige gukurikana umuziki wa DJ. Ufise umuduga warajya vibe umuduga yiwawe, n'inzoga zagusanga n'ibinyobwa baragusanza mu muduga, n'inyama bazi gusanga, kuko ibi bitera mu wacu hanini akabijya n'akabinywa hanini ni nyama nyinshi gutyo bigenda uko. Rero mu nyuma kubera dufise inyama nyinshi mu Cibitoke kandi ziryoshe, none kubera abantu batuza kuzirya mu nyuma. Rero turateba durashiraho rero igihe umugambi ugira kabiri wabaye wa Cibitoke Summertime. Cibitoke Summertime twa dufise wabona mu Cibitoke ibarabara n'igiza cyane one way, niryo barabara itagira n'ikinogo na kimwe uvuye kuri aeroport gushika ku kibuga c'indege gushika ewa none rijya mu ntara rijya mu ntara niyo barabara iyo route nationale novuga nti imeze neza cyane. Bati none iki naco Cibitoke ni ntara nziza, ego hari ibice by'imisozi, hari igice cy'ibiyaya, uri kuraharabaho nyine umva wo kwigumirayo nko ku mugwa mukuru cyangwa mu Rugombo centre n'ahandi za Buganda hehe, aho n'ahantu hose hameze neza cyane. Turavuga none kandi dufise ibyiza byinshi, turafise amashuha atatu abo ntabyo bazi nk'ibyo navuga ko nawe utarubitse amashuha atatu. Turafise ibindi banza, turafise Dogodogo ikiyaga cyiza cyane, mbere ni site touristique hakiri ingenzi. Bafati none ni naco gitombe twama turi ku Dogodogo, kuko nubundi abantu bose yavuye muri Afrika y'Epfo, yavuye muri Malawi, yavuye muri Egypt, bose ngwe wana muri sama nzoji Miami Beach. Kubera ko bose baje Miami Beach, bose baje Miami Beach. Ubu rero turashaka ko abantu bavuye Kampala, bavuye Dar es Salaam, bavuye Zanzibar baza Dogodogo, ko n'abarundi baje Zanzibar kubera ikintu batoza kuri Dogodogo. Ega ni kugira ngo nizo noti ziziraza ayo mahera y'agaciro azaraza. Rero ni muri antumbere yo kuraba yuko neza tuguma ku kivi. Ego mukuru w'igihugu yaduhimije kuja ku kivi kugira ngo wa munwa wose uronke ico urya n'umufugo waronse noti. Rero tutavuga tuti ibi vyiza rero byo mu ntara ya Cibitoke
ntitwovyigumiza twe twarahavukiye mugabo abantu nibaze mugabo uretse no kuza kora ibyiza gusa tugira iterambere mu ntari wacu kuko iyo terambere ryarahabaye ko nk'ubu Summertime yaratumye abantu bagira gashavu keza ko kubaka amahoteli kuko edition ya mbere twagize abantu baridoze byari biryoshe twari kurara mugabo turare hehe amahoteli yariho mugabo ntakwiye nico gituma coge twashikiriye isaha 4 edition ya kabiri turagerageza naho nyene umurinira gwabe munini wa mahoteli baruba umugabo kuva ku edition ya gatatu burya umwaka uheze hari abantu bubatse amahoteli hariho nk'ivyumba bishika nk'ijana vyubatswe vyiyongereye kubera inzigo batewe na TikTok Summertime kuko abantu bati ewa nukuri twari kuza mugabo nukuri ntihawe tugiye tura nubu hari ibindi vyumba birenga ijana byabayeho byo kwitegurira iyi Summertime ya 2024 bisigura ko iyi ni yahera umwaka uzaho tuzoba tugira ko turahimbaza imyaka 5 ya Summertime hazoca wambaye bisigura ko tuko turabatera ishari kandi sibyo barabara kure turanateba tukagenda turaza abantu bafise inoti bavuka hariye muko mwinvestisa mu makanyo mu maskania muko mwinvestisa mu bindi muko mwubaka ibibizo binini Bujumbura ubaka hanyuma izo ngenzi urazi ko hari amanama makuru rukokoma dushobora guhomba kwatobera mu Cibitoke kandi yo habereye ni hafi ibarabara nigiza nk'ubu nk'inama ya CPGL yobereye mu Cibitoke kuko abava mu Rwanda binjiruko abava muri Kongo bakinjiruko ni ku mupaka bigashobora mu amakanoti kakinjira muri abanyamahoteli ndababandi bafise ama restaurant babandi bose ibintu bikagenda neza cyane kandi bagenda baguze unazi maze ahantu maze kuzigenza urumva amahera hasigara ego ni byiza cyane rwose urabyumva rero nari nakubajije kugira muri abaririmbyi iyi ni edition ya 4 mugabo kandi niyo ncuro ya mbere tuzanye abaririmbyi ubundi bwo Summertime kubanjuka n'aba DJs umuziki mwinshi n'aba MC benshi aba MC nibigira baja musi ya batatu aba DJ ntibigira baja musi ya batatu kandi urumva baravuze umwanya kwiye ubu rero DJ Zenobino DJ Acero DJ Barme nundi mu DJ avuye mu Faransa bazoduha show na show MC Ami Pro MC Uzabazi MC Nyabenda Mashurushuru Hushula ayo mazina yose ni gwiwe MC Florian na MC dufisa MC bashika nka batandatu ko ari ama surprise abo ngiye mvuga MC nabo nyene bazotanga umunezero tagabanyije abaririmbyi Mokenzi ahantu hari Mokenzi ngo ntiworeka gusha Benturo yarigeze gukorana guterana umwereka gatoyi na Mokenzi kweza n'igihe haba n'ibintu byo gufungishanya ubutungane burakora mugabo ubu bari peace twashatse no kubahuza twereka abantu ko ubu byaraheze kahise karabaho tukaguma muri kubu na kazoza Melanie Boy uri sweet arahari hamwe na Ntuzeye ayo na surprise abo bose duhuriye hamwe kuva isaha 5 zo ku munsi wa gatandatu itariki 31 ukwezi kwa 8 kuva isaha 5 gushika isaha 5 zo ku itariki ya mbere yo kwicenda na masaha 28 kuri 28 donc nukurara ko ivyo byose rero no kugira ngo n'umuntu avuye Bujumbura n'umuntu avuye mu Cyankuzo ko turanka abantu bavuze n'ubwa mbere nje mu Cibitoke yo hasa neza sha je ndi umunyamakamba je ndi umunyarutana jewe ndi umunyacyankuzo jewe ndi umunyamuyinga jewe mvuye mu Kirundo abo n'ubu kaze twakirana neza kandi turababo ntitwibanira icyo mutubuze ko kibatagihari turakundana gose nibaze abo bose bazotanga umunezero utagabanyije kandi nta mpungenge ushobora kwibirimbira ngo turare he kandi turara kuri dogodogo ni hushura na mamwe nabwiye abantu ni hajya nyene abamaso bose ni guhushurira hariya hasigare abayede habintu bitera inzira rero gutora abaririmbyi siso twabatoye turafise umuryango munini wa groupe WhatsApp naho no yikwereka
yitwa yavutse kuva kuri Cibitoke Summertime ya mbere ibayeho haci habaho umuryango munini wa WhatsApp wa Cibitoke Summertime. Uwo muryango munini uhurikiyemo abantu reka ndabe niba batiyongereye hirya yejo bari 580 yabari 560 nabanga ubu ni 579 nkuko kubibona aba 579 umwe wese azana 10 abantu 10 aha cyo turonka 5,000 n'amajana abantu 5,000 n'amajana nibo twiteze kuri dogodogo abo nabo twe tubazozanwa naba mugabo hari abandi rero bagomba kubimenyera kuri BITV hari abandi babiko bavyumva ku biganiro biriko biraba n'ahandi abo bose bazoza kuko twiteze kwize kwakira no kunezereza abantu 7,000 nibo twiteguriye kuko n'ikibanza caragutse ndashimira mbere umuyobozi mukuru wa kiriya kibanza cha Dogodogo Beach Ndayisaba Herman yaraguye haba neza cyane ubu kandi jardin yari isanzuye ya Braludi yinjiye kuva muri 2022 bavuze bati kuko muri 2021 edition ya mbere inzoga zaradukamanye inzoga zaradukamanye guhera ico gihe tucavuga turaja kwitwara muri Braludi none gayema tuzana abantu banywa n'uruhotogwa tubure nico tubaha muhari guhera ico gihe twace twubaka Kristo na Braludi bice mu myobwa Amstel ubu rero bavuga bati iyo izobiri hose inzoga tezo kuyikusanya kuri Dogodogo zive mu byayi zive mu Nyamakara zive mu Nyamitanga zive oya si Amstel gusa Amstel niyo brand nyamukuru mugabo unywa Royale unywa Amstel unywa Viva unywa Fanta unywa Boke unywa amazi byose biriho kandi bumve ko dufise ama stand ya liqueur dufise ama stand ya mivinyu baba ibigeme bitahuye nkuko kwawe ukunda kavinyu nabo nyene nkwabashize inyuma abakunda no tuju nabo nyene twabasize inyuma rero numunezero atagereje hama rero uyu mugwi nyene nako ndavuga kuyandisha cya kibazo cyawe twarasizemwo bano badusabye no mwaka muzo duhindurira mutuzane n'abaririmbyi none tuzane bande ku bose bari kuri hit kandi bakora neza tugerageze hama twarashize yo challenge tuvati tunwazi kisata cy'umuziki ndakibukurikirana hafi ndavuga turavuga tuti muri komite twese abagezweho naba abariko barakora abantu aba kandi abantu boza kuturyohereza aba bose kuko bumbe neza saba ririmbye twazanye kugira ngo batuzanire abantu nabo twaranabagiye abantu turabifitiye umwaka wa mbere wa kabiri na gatatu bajya ubugiye rimwe ntashaka gusiba bwa kabiri kiretse arimo serum harengera n'abazicomagura bakaza kuri Summertime abo bantu kuko umwaka weze twanifise abantu barenga 4,000 ibyo muhava ngo gushikuza mugabo nuko amatiki 3,000 twateguye saa 3 z'ijoro yaraheze kandi umwaka uheze twahagaritse igitaramo saa 9:30 bivanye nuko habaye ingorane twatoreye umuti y'igitoro muri groupe electrogène twararitse cyane ngo kibe cyinshi hama kiradukamana hama bice birazima mugabo ubu ewana ikintu cyose kirapanze yego ikintu cyose kirapanze wewe ukabushitse hajya uzohava umuziki uzozima isaha 5 zo tariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda mugabo naho unazima na saa 2 nawe azora abantu n'uyu mubiri turateye kuruhurira kugira ngo tuze kuruhuka dukore n'ibindi bizoba byimirije mu kuyinirwa ikurikira nava kurangiza nshaka umbwire ama déplacement kuko kugenda mu Cibitoke imbere ko ndangiza rero sinegwa shike ko rero ku ngingo tumaze kubaza bano bantu haciye haza amazina baca baratora mu batowe rero Melanie Boy na Mokens baje imbere hambavu y'ibyo duca turabegera turumvikana ikiyago kibo munoni turumvikana turahuza igikorwa cya mbere cyo kubimenyekanisha twari kumwe bica bigenda kuko twegiturongerezamwe n'abandi buke mugabo rero bajya bitorewe
n'abakunzi bashaka kuryoherwa nejo mbere bako baremesha ibiganiro ko hari mu Cibitoke iterambere riguma tugenda ku murindi udasanzwe hari amaradio abiri IFM canke Inamujandi FM hamwe na CDN izo zose ejo barabatumire kwa ayo maradio byose bariko barayaga n'abavuka ntara n'abantu bose bariko barumviriza barumvise neza ko bemeza ko kuwa gatandatu ewana hazosigara umuyede ni wazosigara ni kumera z'ukwezi abantu ego bariko baraziganiza amakaye mugabo amashuri kundwi yindi mugabo rero none wo kwiyima ntiwiyime kuko wiyimye uzohanwa nk'uwiyahuye nuko nguko rero nuko urakoze cyane nenda kwaje ku kintu kirekeranye na déplacement amadeplacement twarabonye muvuga mugabo esko abantu bose baza hariya babifitiye imodoka esko murafise ingene muzotwara abantu esko hariho amatike ngene bizogenda guhete mu gihe tuzi yuko ubonye ikibazo cyo kwiyunguruza kigora Bujumbura dogodogo uvuye kuri Kotebu ni minota 40 kwenye barabara way Probox zose zo mu ntara ya Cibitoke uzambaye autocollant ya Cibitoke Summertime no kuvuga ya affiche final nubu nuko zaheze namwe ndabahaye mugende gushira hariya Probox zose iyasi zose kwasteri zose imiduga mbere n'aba particulier bose kuko ni gikorwa gitanga umunezero niteka ku ntara zose zambaye autocollant za Cibitoke Summertime kandi nukuri nta muntu azogenda tujuje ntashaka kugutwara ku buntu mugabo hari nibiyago oya nta kwikika mu kiza igiciro kirazwi itike yo kuri muri Rugombo kuko dogodogo ni muri Rugombo centre kuri bus ni 10,10 Quaster ni 12,000 omba iyasi ni 10,000 byashitse hari 12 rero naho byogenda gute nyabi 15 byorenga natwe mbere twanatekanyije urabona muja mu Cibitoke ni kuri Kotebu kwisoko ya Kotebu ni ihuriro ry'abavuye zana Muramvya Bubanza Kirundo Gitega Cankuzo bose ni kuri Kotebu rero umva ngaha usimbika burimbo uraba parking ya Kotebu ucuja hajya imiduga yose babati dogodogo ko gatandatu mvuga zori dogodogo abandi bazoja handi bizahazohava bibahanga ni dogodogo kandi bazopakira one way kuri dogodogo n'abatazi dogodogo ngo ntibagire impungenge bazohava bajana ngo bazohava bazimira oya zobadi dogodogo yambaye autocollant ho mu nyakatakindi dogodogo gucyo isa kubisa zine imiduga izobihajya n'abazoshaka kuza mbere y'isaha zine ntibitinye hari nk'abazoba baraye bahushura ahantu kugira ngo bace bahirizuka muri apero twebwe ejo aho bukera ko gatanu turadubuka kugira ngo tuze gukanyisha kugira tuzobaha za bunga zimeze neza cyane ni ukuvuga rero kugira n'impene zitangure gutubuzima kuko tubaga kwa gatanu ubutaga impene hari inkoko kuko turabaga inkoko 100 zirenga impene zozo ni 50 birazwi zirenga hama inka nazo zirashikirwa amasosison abategekanya amasosison abahari hariho nibindi bitandukanye sinyama gusa nibindi biribwa bitandukanye fungwa ziriho amabulete canke amasambusa n'ibintu byinshi no kwidoraguza kuko uramba ni festival mu kurangiza rero nkuko warabivuze reka nje numira abantu ro kumva ko batosiba kuno munezero tagabanyije umunezero w'imbere n'inyuma wa Cibitoke Summertime aho mbere dushimira n'uburengozi bw'intara nyakubahwa mwubahwa buramatari w'intara Colonel de Police Kareme Bizoza nabo fadikanije kurongora intara nziza Cibitoke commune Rugombo commissaire de police provinciale bose turabashimiye n'ubufatanye nabo turakora mu bikorwa hamavu y'ibyo rero no gushimira Monster gushimira Bankobu gushimira Assurance Bic no gushimira Vyuka Event izo bikora fata amasanamu ikibiriraho ukeneye agafoto baca gufotorwa nyene amagaca bayiguha no gushimira rero kandi abo bose mva ko bazubana na twebwe nibutsa ko kwinjira ari 10 muri simple 20 muri VIP na 50 muri very VIP tuba turi kubona abakobwa beza cyane
bisiga bakabegwa bakambara kabegwa bo muri Buja Iwacu Protocol bazoba bariko baradufasha kwakira abatumire bacu n'abacitsi bacu bo mu VIP na very VIP. Rusizi Limited turashimiye BI TV kuba mwaduhaye kano kanya kandi sijya mbere kandi sijya nyuma nibaza ko bizogenda neza cyane. Turakorana neza kandi namwe mwakoze cyane kutwakira mwakoze kutuganirira ku byo byose twababajije ubundi twarisonse kuvugana kuri TikTok Samatime gusa mugabo mwabonye ko namubajije byinshi kandi akatuganirira neza wakoze cyane rero gose nibaza ko tuzohura samedi.